nimba umugabo afise izindi nshuti hanze y'urugo rwiwe abahabara mu yabahabara ibyo bintu bizana ibintu by'amadivorce bikazana induzeyo ugasanga abantu bari mu nzu baragize séparation de lit séparation de chambre bakaba ng'umuntu n'umukuru wiwe cyangwa umuntu n'umugenzi wiwe mu nzu abagore dufise akagaya cyane umugabo nakunda biriya kubera umugabo yakubwira imisi yose njondo umutwe wawe nawo zosigara izosi none nimba uri izosi ushobora ushaka ko wumviriza umugabo ibyo ashaka ibyo ukora ibyo umugabo adashaka vrema ukagira ingufu yose ukabiheba ukabita nimba ufise umukobwa agiye kubaka urugo rwiwe ugasanga ariko aragira comparaison y'urugo rwiwe naho yavukiye we ashobora kuyikoresha kubera afise experience ibyo yabonye iwawe ariko nimba abonye ko nibimu affecta akavuga oya nje ushaka kugira nduze divorce sishobora kubanga mama cyangwa umugabo wanje abe nga papa wanje ibi bintu nje ndabihevye harimo abakobwa bimwe bavuga nje ndabihevye nje ibintu by'ubukwe oya byo bizonanira kubera ndiko ndabona ngaha mu nzu ibintu nibigenda neza ariko nimba ibintu bigiye neza umukobwa wawe ahantu hose azogenda azubaka cyangwa umuhungu wawe ahantu hose azogenda azubaka kubera aramenya ingene mama wanje yari il patientait mon père et mon papa il avait un cœur de patient pour ma mère et moi aussi je vais faire comme ça je vais patienter aussi pour que mon foyer puisse aller de l'avant. Roy TV. Ndabaramukije abakunzi ba Roy TV mwese muko muradukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno munsi ni umunsi special nabazaniye umutumira special umumama mwiza cyane murabona yuko aberewe murabona yuko afise sourire uno munsi ni ibintu bimeze neza cyane nateguye cyo kiganiro musanze mukurikirana kuri Roy TV ingo n'umubano rero ni kiganiro dutumira abantu bubatse kugira ngo tumenye byinshi kwibera mu ngo hari benshi usanga batarashika mu ngo hari n'abazirimwo ugasanga hariho amakosa atuma urugo rubiha mbese hakaba n'amakosa atuma urugo rusambuka kukaba nkako hariho ni mico canke se ibikorwa vyiza vyokorwa mu rugo kugira ngo urugo rurame urugo rube urugo rw'ijuru rito reka rero ndamwakire umutumire wanje kuri micro za Roy TV mama turabakire kuri micro za Roy TV murakoze cyane umeze neza yego turashima ndabibona aba bose bakora dukurikirana bakubonye barashaka kumenya ati uyu mumama yitwa nde bakumenye n'umwidondoro wawe bamenye bariko barakurikirana jewe nitwa mama Aziza ndi umwana w'Ubujumbura ariko nabaye iminsi myinshi cyane muri Kongo icyo gituma ikirundi canje muri mu igikongomani cyinshi igifaransa igiswahili byose mba ndamiranje mama Aziza musanzwe mwubatse ego nziza cyane uno munsi igano cyacu kiraza kuryoha ndavyizeye mama Aziza mbega iyo turiko turavuga urugo rwiza mwebwe mubona iki urugo rwiza ni urugo rumeze gute urugo rwiza ni urugo abantu bavugisha ukuri premièrement nimba umugabo akubwiye ukuri nawe umugore ukamubwira ukuri urwo rugo ruba urugo rwiza kandi urugo rw'amahoro urugo rw'amasezerano meza cyane ni ukuvuga aho muba mwatanguye mu ntango mukireshanya mukabwizanya ukuri ariko kandi turashaka no kuvuga nti urugo rubi kuko nabwo nyine rurabaho namba hari urugo rwiza bisigura ko hariho n'urugo rubi mbega urugo rubi gogo mwumvise ati urugo rubi murugereranya niki urugo rubi rubana ibinyoma biri byinshi mu rugo ugasanga infidelity irimwo ugasanga inyuma ugasanga umugabo afise abandi inyuma ugasanga cyangwa umugore nawe afise izindi nshuti inyuma y'umugabo wiwe hanyuma bikazana induze urusaku mu nzu abantu kenshi bari mu rugo batangurira kwanza muri fiançailles bahama bakabana hari abisanga
uko ibintu byari biryoshe bagihura bamaze no kubana bikaca bihinduka. Mbega nibihe bintu canke nayahe makosa ashobora gutuma urukundo mu rugo canke umubano mwiza mu rugo utituka? Ngira ngo bwa mbere na mbere bikuba n'amasezerano makeya mu nzu, ugasanga umugabo arakubwira ko agiye mu kazi après akazi akigendera mu byiwe akaronga abandi ba mademoiselle hariya cyangwa abandi ba mama, kubera aribo ba mama benshi bari ba infidèle, ugasanga umugore ari mu nzu ariko afise uwundi hanze y'urugo rwiwe, hanyuma bikazana induze infidélité mu nzu, bikazana shobora kuvuga education ikaba ngeya mu nzu, ugasanga abana bari kwa kundi nyene n'umugore ari kwa kundi nyene, papa nawe bikazana désordre mu nzu, organisation ikaba ngeya. Ariko nimba abantu bafise urukundo hanyuma barasezerane mu rukundo, baravugisha ukuri mu bintu byose, ugasanga urugo rumeze neza, ugasanga harmonie iri mu nzu, dialogue iri mu nzu, abana bari beza mu nzu, ugasanga education iri mu nzu iri sawa kandi ikwiye mu byose. Mama Aziza, mbega hoba hariho amakosa nko ku ruhande rwawe wovuga uti ndi mu rugo ndi kumwe n'umushinga ntahe wanje, iki kintu ibi bintu abikoze ndumva yuko novyihanganira, ariko ibi navyo abikoze ndumva yuko sinovyihanganira kuko vya birengeye ukwihangana kwanje? Ibyo bintu birashika, hariho ibintu umugore ubora supporta mu nzu, premièrement nimba azana retard ukamenya aho yaciye, aho urabisuporta kandi akubwiza ukuri. Nimba none yavugisha ibintu by'ikinyoma, akavuga ibintu bidakwiye mu rugo, aho rero kubisuporta biba bikeneye conseil nyinshi, bikeneye ko n'abapare babikoramwo, kubera nda rugo rutagira parent cyangwa marene, mukabahamagara nk'inshuti zanyu zo hafi mukababwira ingene bitagenda neza mu rugo, bakaraba ingene bashobora kubabwiriza ukuri, ingene mushobora kubigenza. Hariho ibintu umugore aba arasuporta mu nzu n'ibintu umugore atashobora gusuporta. Nk'ivyahe rero uvuga ati ndadomye ko iki kintu umugore ntiyogisuporta? Ikintu umugore adashobora gusuporta nimba umugabo afise izindi nshuti hanze y'urugo rwiwe, abahabara mu bisanzwe. Ibyo bintu bizana ibintu by'amadivorce, bikazana induzeyo, ugasanga abantu bari mu nzu baragize séparation de lit, séparation de chambre, bakaba ng'umuntu n'umukuru wiwe cyangwa umuntu n'umugenzi wiwe mu nzu. Abariko baradukurikirana avuze séparation de lit ou de chambre, ni kujya kuna abantu bahukanira mu nzu, ugasanga umwe yafashe icyumba ciwe n'uwundi icyumba ciwe, ariko bagataha mu nzu imwe, ni ukuvuga bakahukana bari kumwe. Hanyuma education y'abana ikaba ngeya cyane, kubera abana bamaze kubibona ko papa na mama nabo bari kumwe kandi ntibavugishana mu nzu. Ariko nimba harmonie ihari, ugasanga dialogue iri mu nzu, abana bakaza bakamwikicarana, mukaraba televiziyo hamwe, mugafungurira hamwe, mukaganira hamwe, hanyuma ugasanga mu nzu ari harmonie nziza mu nzu no mu rugo, ugasanga ibintu bigenda neza. Ariko nimba ariyo ayo maseparation, urasanga ibintu ni désordre sur désordre, chacun pour soi Dieu pour tous, nuko bavuga. Ugasanga umugore ari mu byiwe, umugabo ari mu byiwe, abana hoho baca baja nabo mu byabo, ibintu bigaca biba désordre mu nzu, ugasanga ibintu ntibikwiye kandi mu nzu, nimba muronse umushitsi nawe akabibona, kubera asanga umugabo ari hakurya, umugore hari hakurya, ibifungurwa bigiye ku meza, abana bariri kwabo, umumama akajya mu nduze mu gikoni, papa nawe nimba yagiye muri restaurant, ugasanga ibintu ntibimeze neza mu rugo. Ariko nimba ari harmonie, dufungurira hamwe, tuganirira hamwe, tukagenda hamwe, nimba dushaka kugira agasorti
ugasanga umuryango wose papa mama n'abana biwe bose basohotse bagiye kuri plage cyangwa kuri restaurant ibintu bikagenda neza. Mbega iyo umubano umaze kuba nabi ayo madesordre yose mu rugo akibonekeza, eske uwo muryango namba ufise abana b'abakobwa canke abana b'abahungu, mbega ico cuka kibi kirashobora kwafekta ubuzima bw'abarya abana nabo bishitse nabo nyene bakubaka bijya babonye bibi ku bavyeyi babo, birashobora nabo nyene kubafekta mu ngo bozogira muri kazoza, nabo nyene ugasanga ntibiriko bigenda neza kubera akarorero kabi bagize muhira iwabo. Ibyo birashika ibyo birashika ugasanga nimba ufise umukobwa agiye kubaka urugo rwiwe ugasanga ariko aragira comparaison y'urugo rwiwe naho yavukiye, we ashobora kuyikoresha kubera afise experience ibyo yabonye iwabo, ariko nimba abonye ko nibimu affecta akavuga oya njye shaka kugira nduze divorce, sishobora kubanga mama cyangwa umugabo wanje abe nga papa wanje, ibi bintu njye ndabihevye. Harimo abakobwa bimwe bavuga njye ndabihevye, njye ibintu by'ubukwe oya njye bizonanira kubera ndiko ndabona ngaha mu nzu ibintu nibigenda neza. Ariko nimba ibintu bigiye neza umukobwa wawe ahantu hose azogenda azubaka, cyangwa umuhungu wawe ahantu hose azogenda azubaka kubera aramenya ingene mama wanje yari il patientait mon père et mon papa, il avait un cœur de patient pour ma mère et moi aussi je vais faire comme ça, je vais patienter aussi pour que mon foyer puisse aller de l'avant. Ibyo bintu birakoreka bibaho. Mbega nk'abapapa usanga bakunda gukubita abagore, ugasanga à chaque occasion habayeho une petite dispute, icyambere ni gukubita umugore, ni kumukura amenyo, ni kumumugaza. Mbega egama amakosa araba mu rugo, eske umupapa ko bagukubita umugore derekana kumukosora? Oya oya ariho abapapa benshi kuvugisha akanwa ni ugukosora umuntu, ariko gukubita ibyo bintu ni hatari. Usanga umupapa akubise umugore wiwe ishobora kuvuga inyama kubera ninga nazo turaziha induze umutekano, ugakubita umugore wawe ukagira ibyo ushaka ku mugore wawe, ibyo bintu nibibaho kubera même le droit de la femme travaille pour ça, pour corriger les hommes envers leurs femmes. Barabikora bakabaha induze amakonsigne ibintu bidashobora gukoreka kubera nimba ukubise cyane umugore wawe ibyo bintu premièrement tu détruis les enfants cyambere na mbere. Abana bakumva ubwoba niba kubona yo papa no musi aratwica, acamera nk'igisigo ingene papa akubita mama natwe aratwica, kandi mama na kintu ashobora kuvuga imbere ya papa nimba papa ariko aravuga aho abana bagakubona ng'igikoko, ni woza mu nzu yaje nitugende mu mashambre yacu tange tugende ahantu aho mama ari, tugende tuganirize mama, hanyuma ukabona ko abana bariko barakwiruka wowe papa kubera ibyo bintu byo gukubita umugore je ne sais pas comment je vais dire ça. Hanyuma ugasanga umwana ndamutekano afise ku papa wiwe no mu rugo rwiwe azobuko nyene acagumana igihe ababo arabadetruire émotionnellement premièrement, ni aronga umugabo cyangwa umugabo aronga umugenzi wiwe, cyangwa umwana w'umuhungu aronse umugenzi wiwe, cyangwa umukobwa aronse umugenzi wiwe, bikaba ari donc bakagira nduze agatangura kumuganiriza njyewe papa wanje agira ukunuko mama wanje, bega ibyo bintu nawe uzongirira byo, bega bizobuko cyangwa njyewe nawe tuzubaka hanyuma tube exemple nziza ku bandi, urumva
none umugabo akunda gukubita umugore wiwe imbere y'abana si byiza. Cyangwa nimba dufise ikintu tutumvikanye jewe n'umugabo ntidushobora kubivugira imbere y'abana. Yego. Dushobora kugenda ahandi hantu cyangwa kuri restaurant cyangwa kuri hôtel tukabwira abana uno munsi on passe pas la nuit ici, on va aller quelque part. Hanyuma tukagira iby'iwacu hariya tukiyumvikana, tubaye neza, tukaza rero imbere y'abana, abana bakabona ko ari harmony mu nzu, ibintu biriko biragenda neza mu nzu. Ibyo nivyo jewe ngunda cyane, simba ndakunda umugabo w'urusaku cyane. Nimba ufise urusaku cyane, jewe imbere y'abana candiruka ngasohoka hanze yitahira ahantu, hanyuma ngabaza abana papa wanyu yamaze gusohoka kubera ngaruke muhira, ego mama papa yasohotse, candagaruka. Abana nibamenya n'ikintu na kimwe cyo cyarenze entre moi et leur papa. C'est pas bien de montrer ça aux enfants. Nziza cyane. Mbega hoho ko abagabo bakunda kuvuga bati hariho umugore uba udashaka gukubita, ariko hariho ibintu yokora bigatuma umukubita n'uguto buri muri mudi yo kumukubita. Ibyo bibaho. Ati hariho abagore nabo nyene biteza gukubitwa n'abagabo babo. Mbega n'ivyahe ibintu uyo mugore yoba yakoze byotuma umugabo yumva bimurengeye mpaka akamukubita? Premièrement, orgueil. Abagore dufise akagaya cyane. Umugabo nakunda biriya. Kubera umugabo yakubwira imisi yose njondo umutwe wawe, nawo uzosigara izosi. None nimba uri izosi ushobora ushaka ko wumviriza umugabo ibyo ashaka, ibyo ukora. Ibyo umugabo adashaka vraiment ukagira ingufu yose ukabiheba, ukabita no kubita. Kavuga aka kagayo kanje ndagahambe, ndagashire kure cyane kubera umugabo wanje abe neza mu nzu. Icyo kintu abagabo ntibakunda akagayo mu nzu. Nimba umugabo avuze uko gira uko nyene, nimba utabikunze kuko wobigira urashobora kumubwira njewe fisi yindi rendez-vous no munsi, mbabarira nzo bigukorera ejo. Hanyuma nimba avuze ego cyangwa yavuze oya, reka kugira ibyo by'iwawe ukamugirira ibyiwe. Nubwo wateguye iby'iwawe banzubireke umvirize iby'umugabo first. Ibyo umugabo akunda ibyo. Mama Aziza ariko atanga impanuro nyinshi, ndakibisa ko turi mu kiganiro ingo n'umubano, aho ndabazaniye abatumire baba yagira byinshi impanuro kugira ngo ingo ziriko zirubakwa n'izimaze kubakwa zitera imbere, umutekano ube wose, amahoro n'urukundo biganze mu ngo. Mama Aziza, mbega hoba hariho ijambo wotekerera abamama bose bariko baragukurikirana muri uno mwanya? Ijambo ryo notekerera abamama bose, nshobora kubabwira ko dukurikira ijambo ry'Imana ingene rivuga, les femmes sera soumise devant leur époux, leur mari, je peux dire ça, soyons soumis. Yaravuze ati muce bugufi, mwubahe, mugamburukire abagabo banyu. Kubera umugabo niwe umutwe w'urugo, kandi ibyo akeneye abironge kubera nawe ube neza. Nimba ushaka kuba neza umwumvirize ibyo akeneye, kubera niwe agenda kurondera, même s'il y a la parité pour le moment, ni kusigara. Donc être soumise devant ton mari, écoute ce que le mari veut, et ceux qui ne veulent pas, laisse tomber et fais ce qu'il veut. Et pour les hommes aussi, c'est la même chose. Nous sommes, nous les femmes, nous sommes donc batwamagara abaede, abafasha b'umugabo. Twemeye kuba abafasha banyu, natwe nimutumvirize ibyo dushaka n'ibyo dukunda, ibyo dudakunda mukabirekera hanze, hanyuma mukatugirira ibyo dukunda natwe, kubera urugo rubeho neza n'abana bacu bakure mu mico myiza. Ibyo nibyo nshaka kuvuga, kubera nous sommes en train de faire une autre génération. Dufise abahungu n'abakobwa mu nzu, nabo bazogenda kubaka izabo hariya, hanyuma badukurikire twebwe ababyeyi babo, ibyo twagize mu nzu ibyo nabo bagende gukora mu nzu zabo, kugira ngo ibyo birashima kandi ibintu bikagenda neza, n'imico y'ikirundi ikaboneka ko ari myiza. Twigisha abana ingene
ingene indero nziza mu rusangi ibyo abavyeyi bacu baduhaye kuva tukira abana. Reka rero tumushimire mama Aziza ku mpanuro nziza atanze kuri mikro za Royal TV, tunamushimira ku mwanya yaduhaye, yemeye gusiga akazi, ari gukora byinshi. Uyu ni mama w'umupambanaje nzi cyane, ni umufemme forte. Rero yarese akazi aravuga ati reka ndamwitabe Bella Shaka ndamwemerere dukora ikiganiro kuri mikro za Royal TV Burundi. Ndabashimira namwe mwese mwadukurikiranye kuba mwafashe umwanya mukabanza mukareka ivyo muko murakora mugakurikirana kino kiganiro cingo n'umubano. Ndakwibutsa utaragora subscribe cyangwa se abonema kuri Royal TV Burundi, ucufyonda ngaho ubona kuri s'abone, hama wongere kandi active cloche kugira ngo dushize iki kiganiro ukibone. Behind camera turi kumwe na Pasi Pro abikora neza cyane. Reka mvuge nti coup de chapeau, ndabifurije kugira aho muba mubahwe. Bella Shaka, Royal TV weekend. Ciao ciao. Ciao. Imutangwa muri Royal TV, ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba, bintu nyaragasa duhurire muri Royal TV. Ibiganiro byiza muzobisanga